ndabagumbiriye mu izina rya Yesu nshuti bakundwa mukurikiranira ikiganiro Irembo rifunganye ku rubuga. Imana ibahezagira cyane kandi Imana ibaha umugisha. Ndongeye kunezerwa cyane no kugaruka mwa kino kiganiro Irembo rifunganye. Rero uyu munsi tugiye kuganira kandi nkuko tumaze imisi tuganira ku caha, nuno munsi niyo majambo turushiriza kubandaniriza ko twiga. Reka tubanze twihereza Imana, dusenge Imana, Imana ibahezagire. Datanye n'icubahiro Mana mwizigirwa, muvyeyi mizu dukunda kandi utwitaho witwararika ubuzima bwacu. Turagushimiye isaha uyu mwanya mwiza utugiriye katwemera kongera kuba hano hantu muri studio kugira ngo tuganire ikiganiro Irembo rifunganye n'ubwoko bwawe. Mu izina rya Yesu tuguhaye kaze na karibu mwe muyera abari gukorana natwe mu izina ryawe ryera, amen. Ndabashimiye rero cyane mwebwe muri ko murakurikiranira kino kiganiro Irembo rifunganye. Ubushize twari tuganira amarembo cyangwa se inzugi zugurura icaha. Rero twari ko turaganira ku marembo atandukanye agenda yugurura icaha. Rero uyu munsi turafise irindi rembo tugiye gusangira mwa kino kiganiro ryugururira icaha, bigatuma umuntu agwa mu vyaha mu nzira atarazi ariko ari we yugururiye icaha mu buzima bwiwe. Rero twari twavuganye icaha no gufata ingingo atariyo. Imana ishimwe cyane. Rero twari barasobanuye cyane, turababwira ivyashikiye ku bahungu ba Nowa, hari Shemu na Hamu na Yafeti. Hamu rero yari umuhererezi wa Nowa igihe yaza kubona ubwambure bwase ise yanyoye yaborewe, ariko Hamu afata ingingo itari nziza itabereye, acagenda guhamagara bene se cyangwa se bene wabo aza kubabwira ivyo yababonye kuri se wiwe yuko se wabo ari gusa. Ariko Shemu na Yafeti ntibafata ingingo nk'iya mwene wabo Hamu yafashe. Bo baciye birukanga barondera imyambaro yo kwambika se wabo ngo baca bagendesha umugongo kugira ngo ntibabone ubwambure bwase. Ariko se inzoga zimaze kumuvako akumva ivyashikiye Hamu, yaciye afata ingingo idasanzwe aravuma Hamu. Hamu yakira umuvumo ukomotse ku caha yakoze kubera ko yabonye ubwambure bwase, akanka gufata umwambaro ngo yambike se atarabibwira bene se, ariko we bashima kubibwira bene se kugira ngo bose bagende kuraba ubwambure bwase wabo. Uyu munsi rero turafise kandi turaza kuganira ku irembo rigira gatatu ryugururira icaha. Imana ishimwe cyane. Rero icaha ni ikintu kidasanzwe, icaha nico kiganje ubuzima bwacu, icaha nico kiriko kiraganza isi, nico kiyoboye isi. Ariko uno mwanya twafashe akanya kadasanzwe kugira ngo turushirize kubaganiriza amarembo agenda rugurura icaha, kugira ngo uwari we wese yige uburyo yokugara mu buzima bwiwe irembo ryugururira icaha mu izina rya Yesu. Reka dusome Bibiliya zacu, turaye mu gitabo c'itanguriro igice caho ca gatatu. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere, turasomaho imirongo 3 yonyene. Haravuga ngo inzoka yarusha ubugunge ibikoko byose byo mwishamba Uhoraho Imana yaremye, ibaza uwo mugore iti, mbega ni vy'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimurye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo? Umugore yishura iyo nzoka ati, vyama ku biti vyo muri iri tongo twemererwa kubirya, ariko ivyamwa ku giti kiri hagati mu itongo nivyo Imana yatubujije ngo nitubirye canke ngo tunabikoreko kugira ngo twoye gupfa. Imana ishimwe cyane. Are turabona aya magambo yari inzoka cyangwa se Satani ariko aravugana na Eva, umugore yari mwari no tongo Imana yari yarabashizemwo, umugore wa Adamu. Imana ishimwe cyane. Rero aya namajambo yakoresheje ariko araganira n'inzoka, aravuga ngo ni vy'ukuri Imana yaratubujije kujya ku vyamwa kwa kino giti camye kiri hagati mwitongo, ngo ari kibindi byose turemererwa kubiryako, ariko iki giti nitwemererwa kubiryako. Imana ishimwe cyane. Muri make Eva araza amategeko Imana yamuhaye, arazi ico Imana yamubujije, arazi ico bari bavuganye n'Imana, ariko arageze mwari no tongo ahuriyeho n'inzoka. Ariko inzoka yishijwemo Satani itanguye kumubaza ngo ni vy'ukuri koko. Imana ishimwe cyane. Murumva ko harimo ikibazo kandi Satani
satani azi kandi satani yakirengagiza akizi, ariko yari kararondera inzira yose yotuma uyu mugore amwugururira akamuha ikibanza kugira ngo akorane nawe amukoreshe icyaha. Ngo niby'ukuri koko ibintu byose byo mwari notongo muri emererwa kubijya, ariko ngo by'ukuri iki giti Imana yarabujije kukiryako. Uyu mugore nawe yishura yanzoka ngo niby'ukuri kandi nibyo Imana yarakitubujije kukiryako. Muri make uyu mudamu arafise itegeko yahawe n'Imana, Eva arafise icyo Imana yamubwiye kandi icyo Imana yamubujije, ariko satani ariko ararondera inzira zose zishoboka kugira ngo amuhe umwanya wo kuvugana nawe kandi amuhe umwanya wo kumwumviriza kugira ngo amuteshe intumbero yari yavuganye n'Imana. Imana ishimwe cyane. Ngomba ndababwire irembo rigira kane ryugururira icyaha ni ukwirengagiza inyigisho y'ukuri. Haleluya. Ukwirengagiza inyigisho y'ukuri ni icyaha gikomeye cyane gituma abantu bagwa mu cyaha cyangwa se bagakora icyaha kidasanzwe. Imana ishimwe cyane. Turazi ko mu mabwirizwa y'Imana hariho ibyo Imana yagiye atubuza, hari icyo Imana yakubujije, hari ibyo Imana yambujije, ariko uyu munsi ngomba ndakubwire kandi turabizi turabigendana, ariko ngomba ndakubwire igihe cyose uzirengagiza inyigisho y'ukuri, ukirengagiza icyo Imana yakubwiye, uzumenye yuko wamaze kugururira irembo ry'icyaha. Reka ndakubwire uyu munsi utahura aya magambo. Nibisobanura yuko abantu bakora icyaha bataba bazi yuko bakoze icyaha. Umuntu yagiye gusambana arazi kagiye gukora icyaha, ariko ngomba ndakubwire inzira ya mbere yo gukora icyaha cy'ubusambanyi nuko abanza kwirengagiza ya nyigisho y'ukuri yo kumenya yuko gusambana ari icyaha, iyo akayita akatakaza iyo nzira, akamenya agatangura kwiyorohereza akavuga ngo n'abandi barabikora ariko baragendagenda, ariko ngo n'abandi barabikoze. Abantu benshi uzabumva batanga uburorero ngo none naka we ko yabikoze ntabayeho, naka ko yabikoze ntariho, ariko ngomba nakubwire aho uri kuragenda wakira inyigisho y'ikinyoma, satani acatangura kukwereka ayandi mashusho y'abandi bantu babibayemwo, cyangwa se akakwereka inyungu iri muri byo, cyangwa akakwereka ibihe uri muri byo, akakwigisha ku bihe bya urimo ngo noneho bino bihe urimwo wo kwemera kupfa, ariko ukanga gukora ico cyacu ubusambanyi ngo none se ni wapfa niwo tumusambana hakufa wicwa n'inzara kubera ko wase gukora ico cyaha. Imana idutabare cyane. Rero ukwirengagiza inyigisho y'ukuri biri mu bintu vya mbere vyakweza icyaha mw'isi, kuko turabona ko Eva yari afise inyigisho zihagije yica Imana bari barivuganiye. Oh haleluya. Ari babiri Imana ikababwira ngo mwari notongo ibiri mwari notongo byose muremererwa kubiryako, ariko icyo mubujijwe nukurya kwa kino giti c'ubugingo, igiti kiri hagati mw'itongo, ngigiye cyose mwakiriyeho muzopfa. N'amajambo bari barivuganiye n'Imana bidaciye mu buvugishwa cyangwa mu buhanuzi, ariko Imana ibashungurira ayo majambo bavugana direct. Imana iri kirababwira ikintu batazohirahira ngo bakore bari muri iryo tongo. Ariko Eva nubwo yari afise urufatiro rukomeye cyane rwari kumutuma arwanya satani, ariko aza kumvira cyane amajwi ya satani. Ubwo satani yamubwira ngo nukuri Imana yarabahenze, ariko batangura kumva by'ukuri ko Imana yabahenze, biyumvira yuko Imana ibyo yababwiye kari binyoma, ariko bakira ukuri kwa satani. Imana idutabara. Rero ngoma nakubwire iryo nirembo ridasanzwe abantu benshi bakunda guhitamwo, bakunda gucamwo, bakirengagiza inyigisho z'ukuri. Abantu benshi bari mu mashengero atandukanye cyangwa se mu madini atandukanye, bagenda barabigisha nababwiye ko ta dini ritigisha icyaha, nta n'ishengero ritigisha icyaha. Abantu bapfa kubirenga ko cyangwa se bapfa kubikora, ariko barazi ko ari icyaha. Imana idutabare cyane. Kandi no mu gihugu tubayemwo cyangwa mu bihugu murimwo, nta gihugu kitagira amategeko. Amategeko yose agenga igihugu nibisobanura ko abantu batayarenga, ariko iyo bayarenze kiza gucika icyaha. Niyo mpamvu muza mwumva ngo naka yahanwe n'ingingo y'amajana 350 cyangwa n'ingingo imezuku ihana ico cyaha yakoze. Bisobanura mu yandi majambo uwo muntu ntiyakoze icyaha kuko atarazi ko ari icyaha, ariko yagikoze kubera ko yirengagije inyigisho y'ukuri. Abantu benshi barazi ko iyo ukoro yinda, oh haleluya,
haleluya, hari igifungo wandikiwe cyangwa se hari igihano mu gitabo cy'impanabyaha baguhanisha, ariko nibisobanura ko abantu batakororinda, nibisobanura ko ico cyaha kitakogwa, ariko kizagukora igihe twirengagije inyigisho y'ukuri tugatangura kwakira izindi nyigisho zitari iz'ukuri, bigatuma ya nyigisho y'ikinyoma iza kuganza mu buzima bwawe. Uyu munsi Imana iguhe gutsinda inyigisho itari y'ukuri. Imana ishimwe cyane, ariko Imana iguhe gukomera mu nyigisho y'ukuri. Niwaba mu nyigisho y'ukuri ukaziga mu kuri wawe, haleluya, bizotuma unesha icyaha. Bibiliya irambwira ngo nimwamenya ukuri, ukuri kuzobaha kwidegembya. Iyo twakiriye ukuri tukamenya ukuri, kuri kukaba muri twebwe, biduha kwidegembya mu buryo bwo kunesha icyaha. Haleluya. Icyaha tukagendera hejuru yacu, hako icyaha kigendera hejuru yacu. Abantu benshi bararetse icyaha kiba hejuru yabo, kandi icyaha kiza kuwasumbya ubwenge, kirabaganza, kiganza ubwenge bwabo, kandi twebwe twarabo kuganza icyaha. Imana idutabare cyane. Rero Satani nta kindi cyamuzanye, yaje gutesha intumbero umwana w'Imana, kugira ngo umwana w'Imana abeho yarazimiye, yarataye inzira y'Imana, kubera ko tubayeho mu isi dufise ico Imana yatubujije, kubera ko Bibiliya yatubwira ngo mu isi si wanyu, mu isi muri ingenzi. Nagomba ndagutangarize uri kurakurikirana kido kiganiro, sinzi inzira uri kuracamwo, sinzi n'amarembo uri kurugurura ya Satani kugira ngo agutere, ariko ngomba ndakubwire ibyo uhaye ukora byose nibizoherera ngaha mu isi. Urabona umenga ntacyo biriko birakora, urakora icyaha ugataha, kandi ukaryama ugatora itiro ugasinzira, ariko ngomba ndakubwire inyuma y'iki cyaha nyene hariho urubanza. Hari urubanza twese tuzocirwa, hari urubanza twese nitwagera mu bwami bw'Imana tuzacirwa. Bibiliya irambwira ngo muzicara imbere y'intebe y'Imana y'imanza, muciga urubanza, kandi uwo ari we wese azohanirwa icyaha yakoze. Nyimba waragararije itegeko ry'Imana, niwiyumvire ngo Satani yarampenze, kubera ko Imana yewe mwana w'umuntu yaraguhaye ubwenge bwo kunesha icyaha. N'aya majambo niko nakubwira ngo batandukana n'inzira zo kwakira ikinyoma, ariko muri wewe hagaragare ukuri mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nta yandi majambo rero nari mfise. Ndagushimiye wowe uri kurakurikirana kino kiganiro cy'Irembo rifunganye. Ntiwakire inyigisho y'ikinyoma, ahubwo tandukana n'ikinyoma, wakire ugumye ukuri Imana yaguhaye mu izina rya Yesu. Karakurikirana kino kiganiro, sinzi inzira uri kuracamwo, sinzi ibihe biriko biragutandukanya n'ico wavuganye n'Imana, ariko ngiye kugusengera kugira ngo Imana irushirize kugukomeza no kugutsindira. Datanye n'icubahiro, ndagushimiye. Turiko turaganira kino kiganira n'ubwoko bwawe cy'Irembo rifunganye. Nyemerera sinzi umuntu ariko arugururira icyaha cya Satani kugira ngo yinjire muri we aganze ubuzima bwiwe, yirengagiza ukuri wamubwiye. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo, ndatandukanya uwo muntu n'ikinyoma mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo umuhe guhagarara mu kuri mu izina ryawe ryera, amen. Murakoze cyane, turabashimiye, kandi ndashimiye abantu bose barushiriza kudusengera kugira ngo kino kiganiro turushirize kukibashikiriza mu izina rya Yesu. Shalom, 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 amen.